no kuvuga barankubise baratwara ibintu by'ibanze byose Ego. ariko ngerageza kurwanira telefone ku buryo bw'uko batayinyaka Ego. nibo baciye bafata batwara ibintu byose byose bakisaka byanje hanze Mm. ndayitora ndayivumbukana nirukana imvumbukana na telefone Ego. zibarabara nta twese ko ndaja Mm. naciye nkora n'igipolisi kica kirafata ndavuga nti mana rero ndagowe Oh, igipolisi gikufashe ntubugowe. bashobora antwara niho baca bambaza kubega inimero y'umubosi ngo yicishwe ndababwira atego ngo yituke Ego. kubera ko je narifise telefone ya mabwa kandi atamba ubosi jewe nama ndahabona nashaka ya mabwa mabwa telefone aratinya kugara nkavuza we yaciye arumvika musaza wiwe Ego. musaza wiwe araza arasigura baramubaza none vyageze gute ngo kuri kanje ntavyonzi niyo bambagije none wewe wifuza iki jewe ibintu dusa n'ibi n'ibi nasabye kuja kuri ofisi baranka kuntwara bambwira ngo kugira abantu hari mbanza basubiza amahera ya tiketi nongere basubiza n'amahera ya muskeshwa kandi ye mu Burundi Ego. jewe ntayo mfise mu nyuma baramwumviriza mu nyuma niho baciye bambwira ati hariho wewe enda muhira jewe sisubirayo arambwira ati ngaha ni ku biro wewe genda muhira ati mu gitondo aca gutwara kuri ofisi byakabaye kera niko naciye subirayo mugatavuga nti imana jewe baranyica ko biri kose ko baza kumva ngaha mu gipolisi nkava mpura n'ibindi bibazo niho nasubiye mu gati ninjiye mu nzu icakuma kuri baraga hanze mu rupangu ndavuga nti jewe nirabona ko banjire nabi ntera induru canke ngerageza kandi ubwitoroka nibuke uwo musaza washikanyeho aragenda agiye kumubonye ntazi we yacaragaruka ngo mu nzu ndagenda mu nzu ndagizurira iyo nahora ndara ntawavuganye n'uwundi naho mu nyuma yaciye ngo tugende mu kibuga c'indege ndagenda n'ubunyene iyo bibonetse mu mutima ko arabyo nta muntu nariko ndavugana nawe yewe sohote ntabwo arangiruka arangiruka ko turiruka urupangu rwose turarumara canke y'ubuhinga Ego. ati jewe kugera iyi saha mwiri mu kazi k'iwawe jewe sinzi ico ndonderako ibintu vy'iwanyu vyose mwabitoye rero ushaka kwiki ndasohoka asohotse niho twaciye acashaka kandi ngo ankubike musaza we turagwana aratangira arabanguranya gaca agasohoka urupangu niho ngeze hanze twagiye cambara kwa musaza wiwe namuke naciye ndara kwa musaza wiwe mu gatondo ca tuja kuri ofisi Ego. gatondo ikintu bambwiye ati genda urindire itike y'indege ngo umaze amezi angana nka kuryanye mu ngo ntibabemerewe ngo kuguhindurira ngo uyizitse ndavuga nti n'amahoro menshi jewe no kwitahira ndi muzima ibisigaye ntaco bitwaye amagara aruta amajana Ego. naho nagiye nari ndaharaye menga amajoro vyabaye rodizinefu nari ndaharaye gatatu nari ndaharaye iminsi itatu burya ejo mw'ijoro nka sambiri n'inusu niho nabonye umusaza wamabwa ambwira ngo reka isakoshi ngaho ati ngo tugende kuri ofisi baragukeneye ndagenda tugezeyo agenda arambwira ngo basi ngo birya vyabaye ngo vyaraheze reka basi ngo jewe ngukore ngo jewe ngo ngende ngo neza ngo kuri ofisi ngo hanyuma wejiga ngo niwaronka urose yo gutaha ngo jewe ngo uzoce basi ngo umara amezi atatu ngo iwanyu ngo uce ugaruka unkorere ariko mfite ubwoba ndavuga nti jewe ninahakana bihava biza kuba ibindi bintu Ego. ndamubwira ati ego jewe ntasubira kwa nyoko wawe harya kwa mushiki wawe n'amahoro menshi jewe sagaruka ndagukorere none nuko wari uhamenyereye muhira twahora uza kuhakora isuku ndamubwira ati eko n'amahoro menshi turagenda tugezeyo baravugana nyene n'ibintu n'umugozi mwene ofisi nta rutarashitse mubira acavuga ngo biraheze ngo dusohoke ca turataha iyo mu gatondo niho yambwiye wahejeje kwitegura
Mm. ira nahejeje ndasohokana isakoshi Mm. urarari nari nahise kuri ofisi usanga basakaguye bantwaye agasharijeri batwaye urumva nyene asha ugana vuga ko ivyo byose n'amahoro menshi cane jewe nzoronka ibindi ngeze mu gihugu canje ankene nagirika ubuntu nkashika nzoronka n'ubushobozi ndonke ngene nsubira gusatira mu bindi bihugu uretse ngaho Yego. mugabo rero agiye ati ngo nzoca ngaruka ngo kugukorera mukaje sinobugaruka murya muryaho Nyene niko abizi mugabo nibaza ko iryo kosa utorikora. yo sinogeza gusa nyene nahise ngo bakana kubera mvuga ati naciye havyuka ibindi bibazo nagenda mwemereye neza ati jewe nzomara ati wamuha amace ngaruka Yego. nuko vyagenze n'ukuri Imana ikubera umugisha Urakoze nawe gushima, nyene turagerageza kurwana urugamba nubwo bitoroshe, ariko iyo baremerewe nyene burya mu boss ni mubi cane, ariko twaravuganye arantera ubwoba, nanje turahangana nyene mugabo nta kundi, ariko ibintu byose burya n'Imana ibikora. umugozi nakorera Eh, no ko biciyemwo ukaba utashe, je numva aricyo kintu kinezereye, gusa ibindi byose n'ukuri n'ibisanzwe. oroho rero naje navyutse ko narokoye ubuzima ngene bazanye ibibando barampondagura bagwanana na telefone kandi ibindi vyose babitaye ariko telefone ikabananira Yego. nukuri bavuga ko ari ubuntu bw'Imana na jewe None telefone yawe bayihiga kwiki ko mwari mwamaze kuvana kowe? oya kirya gihe tukiriko turagwana ubwa mbere Eh, bashaka na telefone urumva yaratwaye ibintu vyose mbona ntibihagije cambwira ngo ndamuhe telefone namubwiye telefone yiwanje ntigikunda nayo ifise umushahara wiwanje nta mm, n'ijana wasizemwo urazi ko n'amamega jewe nawe nimenya ntivyokunda mm, niyumvire ko umusaza wiwaje niho naciye mvuga ati reka nihereze ibarabara turiho ngaha noguma ngaha kuko hari nyina wiwe n'abana biwe batatu n'undi mm, muhungu nyine wo mu muryango batunze bose bari bankoraniye iyo mm. ntiyiruka nari kubona ibara None wowe nk'umuntu wasafirishijwe mbe wowe wari wasafirishijwe n'ikigo ikihe? adawishe None ibi bigo bibasafirisha hanyuma bigaca bibaterera hiyo, ubibwira iki mu by'ukuri? Ntibona ko bibagirira nabi? tukuri bitugirira nabi cane twebwe mu bisanzwe tugenda kudepoza twose yuko bazodukurikirana mugabo je ngira ngo umwajanti wawe aheza kukuvura kuko ararenga no kuri hariko cy'uburundi Mm, kuko n'ibibazo byose nahura navyo naragerageje ndarondera umwajanti wanje ariko ntivyashobotse ko duza ngo tuvugane mm, na kirya gihe tushwana nyene ingorane zimbako baragerageje kubitanga yanyandikiye ngo bitere ivya ngo ufise ikibazo cawe ndamwandika ati vyabagira bantu ico tifise ikibazo n'ikindi gihe ufashe ivyo ndakurondera vyarase yigeze ananyandikira basi ati none ubuho bimeze gute mm. yataje Niko bimeze, burya Imana yo ni Imana, ariko ntaco sikizima giciyemwo ukaba urindiriye ngaho uza kurira sangapi none? shashi kayinde ca kurungikira naravye neza Mm. Sha uza kurira saa sita mw'ijoro? ndibaza n'iminota 30 ya nuka Erega ubu saa sita ija kuva saa sita ntigigere none. natwe niho tuba Indege ntiraza none, indege oya oya muri ku murongo. wicaye nyene harya barindirira kugira indege ize amasaha agere muri airport Mm. nahageze nka saa 3 na nusu saa 4 igirigere niho bashikanye
niko wigwariye nyene ubundi bwo iyo ushaka bari kwigumira muri ngaho ugasha wikorera ko bakugejeje ngaho ugasha bagenda iyo ushaka bari guca wigira gukora ahandi hantu hari umuntu ko ndafasha ntari bwaheze ariko nimbaza ko twaje tubandanya waravuze ngo iki rero dufite ikibazo umugenzi wacu ahuye n'ikibazo kuva hirya y'ejo ntarafungura rero yabivuze muri gurupe turimo kugira babwire mabuja wiwe amujane kuri ofisi kubera yamubwiye ngo amara iminsi 6 mu nzu ntariko arafungura hama ngo azoca amurira itike yamubwira ati je njana kuri ofisi ndindira itike ndi kuri ofisi ubwo si Micheline n'ubundi yitwa Lydia. My God, niko abantu ari benshi none hari umuje gufasha ubu nyine waguma mpamagara ndi mu kiganiro witwa Micheline bamutaye hanze wewe. Okay, mbandanye umbwire rero ko bimeze. Rero bahejeje kubimubaza ngo acavuga ngo reka ndabafotorere ngo arabesha ngo numubeshi warafungura ngo ibyo adashaka ngo tumuhamye ibyo ashaka ngo afungura. Rero bahejeje aciye afata impuzu zose yakuye mu Burundi amasiripa amasutiya impuzu zose bacara zitora aja kuzinyegeza. Azinyegeje umukozi acamasha ko kigaragara camutamwe barabara urumva n'ubu nawe nyene yamaze kumutamwe barabara nituzi ukuntu bihava bigenda. Munyereke none mpa foto yiwe na video. Joze twabiguhaye raba kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp haja wewe witwande witwande. Then kwa denise kizema. Bataye hanze yitwande. Itwa Kamariza Lydia. Kamariza Lydia. Kamariza ego disi ngubu ndamubonye disi yo. Okay, Kamariza Lydia kweri ngubu ndamubonye rindira twumve aya ma audio sivyo? Ego guma ku murongo kandi Imana ishimwe ndabona afite na passport. Aha rero mwe muri abantu bakomeye cyane. Ikibazo ciwe mwamufise 80% ko kigenda neza byihuse kandi. Uko afite passport uzamufotora passport uzani muzibike. Kwade ka telefone jena ofisi. Sawa uzoyikenera. Uzoyikenera ntufyine. Kandi bifasha bisanzwe nzoyikenera nyene. Nukura ahubwo nanjye ndayisabe ku kigo. Urayisaba ukiri muzima. Reka nereka abadukurikiye video yiwe ndabona ngiyi. Ndabaramukije muri groupe abarundi twitaneho. Ku mazina banyita Kamariza Lydia. Abamvuka mu ntara ya Muyinga komine Giteranyi. Arazi no gutabaza ndamushimiye. Tumbaruto. Ego vraiment ariko ivuga neza. Abana saviriye tariki 8 z'ukwezi kw'indwi 2024. Hano nashikiye gukora ntivyanyoroheye na gato. Narakoze ndakora nkomeza kwihangana intambara ndahura nazo. Telefona kuri ofisi yatanga nimero kwa musaza wanje ntibanyitaba kubera yuko ico gihe nari maze amezi 4 kubera yuko jewe aho ndi batama wifi bakamwa no kwingurira wifi
bakati je ndabona ko bitoroshe baratelefona kuri ofisi bitaba canke nimba baritavye navyo nzi kubera yuko jewe narifise telefone ata wifi narifise baronka ngene bantora rero ahantu nashikiye nukuri ndakora situhuka nkaryama saa munani za nijoro baguma basohoka binjira rero turashamirana na mabuja wanje hirya y'ejo ngo naraye ntugaye porotaye ari saa munani z'ijoro nje ndamubwira nari nayugaye induru ziraba ngo nari kuri telefone jewe telefone yabishitse nkaronka amamega mpembwiye amafaranga $800 $800 nkamuhije namwanzanire wifi akambwira ngo nta wifi ijana ibaho ngo ntimaka $105 urumva naca nsanga mpembwa sisase guma muri ubwo buryo nka kwihangana nkimbwira gutoroka bikanka nkavuga ati reka nihangane kumbure vyohinduka ngwaye namubwira ati ndagwaye indoro zikaba zitanguye ngo urwaye urigwaje umunsi umwe acaravuga ngo aramuhaye kwa muganga kwa muganga ntitwashitse gusa dusubirira inyuma mu nzira nta na panadol yampaye ndagumaho ndisengera imana iranyorohereza haje mvuga ndakubwiye ko n'amaguru yanje afyimvye byari niho yanguriye imiti arangurira imiti muri farumasi aha bari gushobora twereka wibagiye arantwara ku muntu wa n'udafite navyo ni ivyemeza ndamubwira ati merewe uko aca tugenda umugurire imiti caragenda ndabira nkakuzaniye imiti cane kigambo sindoze ndayinywa ku mutaga ngo ndoze ndayinywa ngiye kuryama kubera ndayinyweye ku mutaga naca nzungurirwa bikanka ko ndamubwira ati oya ndakwaye amaguru mbona ndiko mbona guseka siporo ariko nta umitsa kwihangana imiti n'imiti isomeye nibwira n'isomeye ntiyashitse kubera yuko nayibwo nasagiye nkaca nsanga nifashe kabiri nko ku munsi burya jewe izo ntambara zibaye ngo zinugaye porotayi acaza kunyaka telefone kuko bazi ibikoresho ndabivuga muri ofisi baca barankoranira ko baraza kumubita telefone ndabananira kuyibaha n'ejo hari hirya y'ejo yego disi ejo nariko ndakoropa urabona ko ujya umuntu yunama nibaza yuko umuryango ari wo wiyugaye kubera umuyaga nibaza ko ari umuyaga burya nunamutse ngo nugurure biranga umuryango usanga uri bloke umuryango uca usanga uri bloke bisanzwe uri bloke ndavuga mwene nibiki ndakwega umuryango n'inguvu biranga ko wuguruka nibwo nahamagaye baranga kugurura camvuga ati jewe iri dirisha ndarimena ahantu jewe ndi hari umumamabuda ndakubitwa sinkavuge singirene mabuja wanje namubwira ati ntwara kuri ofisi agaca ambwira ngo ntazontwara kuri ofisi ngo ntazontwara no mu Burundi urumva burya ngo mpaka ngo baza ngo ndamusubize ngo amezi 2 ngo y'amahera yiwe ngo yampimishije ko ngo kwa muganga ngo nayitike indege ndavuga jewe nta mahera wamaye akaca nzivya nkahora burya maze kubananira kuri iyo telefone naho nagumye aho kuva ikero sindafungura naho nagumye aho ndagumaho ndamubwira jewe nkeneye kwigira kuri ofisi ndakwinginze jewe ntware mve ngahango mavi ndahora rero uyu munsi ntiwaje ejo kugira baca numva baranyugururiye ndavuga nta hantu bariko baranyugarana ubona ubwa mbere baregetse kunyugarana ndamara iminsi 2 babutabazi rero nukuri rero ndabasavye mubwire muge mushoboye gushika kuri bafite bamuri ahantu nigire kuri ofisi ubwo yambwiye ati hasigaye iminsi 6 ngo nakeneye ko nkora akazi
nakeneye ko murakaje ngo ndindire itike y'indege ndavuga rero ntibahirinde itike y'indege je nariko ndafungura namware kuri ofisi jewe ndindirireyo nawe yase kuntwara mwavyumvise. Hano ndabereka iyindi foto irimwo ya video yiwe, video y'amaguru. ivyo ndavyimba amaguru ndabaho kagufa kimpera ngo nitwabonye uguma muri pandashuka inshuti zanje nivyo rero reka ngarukize ngaha. Kwari kubereka gusa yuko Lydia Kamaliza yitahiye haheze imisi ni ibiri tumutabarije. Imana yarakoze imisi ibiri tumutabarije. Ofisi yo yamusafirishije yandavye irari mugabo twaciye duca ahandi hantu kandi baca baratwumva. Imana iciye ibikora aciye yitahira, ubu aratashe mu Burundi. Rero je nshimira Imana niyo yabikoze, nta Burundi ko twashizemwo kuko hariho n'abantu bari imbere yiwe gatoya batarataha, mugabo bumva. Je nshimira abantu bagenda bumva ibisabo byacu, duhereza amadosiye bakadufasha, hanyuma bagafasha abantu nk'abo bifitiye ingorane, kuko nk'ubu ingorane ziwe mwarazibonye mwese, nta n'umwe atarize. Umuntu afite ikigongo wese yarakorera amosozi abonye ukuntu ariko aratabaza. So rero aritahiye mu Burundi, mu gihugu cy'amavukiro. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane kabisa.